Yes, nkuko mubona dutanguranye kano karere si gatoyi ariko mu wundi mwanya ndaza kuyibashiriramo midonido. Murabona ko bitoroshe ku mirongo y'urugamba, imbwebwe za Saranga barazivugutira umuti ariko ntibivuga ko hatabura intwari zipfira ku rugamba. Ino rere si dutanguranye ni umwe mu bakomanda bapfiriye imakobora, bashoboye kuba bahambwa ku munsi wejo, bahagahambwa na generale Yakutumba. Turaza kurabira hamwe Fizi, tuvuye Fizi turaja Ituri tubabwire ukungene abaroberi inkozi z'ibibi ba ADF biraye baguye gitumo, bagize surprise ku basirikare ba FRDC bica abagera kuri 14 n'abasivile batandatu. Ubu bikaba tugenda kubarabira mwidonido ukungene biriko birakurikiranwa. Turaza kurabira hamwe n'amakuru y'Ikarundu, ukungene drone yakoze iravuguta cane hapfa abo ofisiye ba AFC M23 23 harimwo abagera ku ndwi bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda baje ngo kwiga strategy y'ukungene ngo batera basugume gushika za Baraka Kalemi, ariko birangira babamenye kuko hajya ahantu bahita nganda. Iganzo bari barimwo ni nganda, ni nkuko bavuze na kabare canke ngo salle de reception, na kantu nyene kameze nkuko ahantu banwera, aho bari bamaze imisi ngo bikamufura ngo kandi ngo kuri port ya Karundu hari salle n'ahandi henshi hari ngo amasare y'amanama, ngo hagere bari bamaze imisi babiga. Turaza kurabira hamwe kandi ivyo abawazalendo basaba ugwaruka go muri Uvira kugira gwirinde cane n'ingorane bariko baragenda barahura nazo. Turababwira ivya Remera, hariya muri groupe ya Remera muri chefferie y'abafurero naho nyene habaye imigwano, aheze imbwebwe za Sarambwe zagiye kuvyonga zigerageza kuhagera amajanja ngo zirabe ko zogira ico zihakura. Turaza turabire mwidonido cane inyuma ya kano karuhuko. Ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flehi Podcast TV, nkuko bisanzwe ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cyo kuri uno munsi wa kane nigenekerezo rya 15 ukwezi no kwa mbere umwaka wa 2026. Ano makuru nabona busesanguzi ndizera neza ko mubukurikirana muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, muri hakurya Kanyaru mu Rwanda, Uganda bimeze gute mu matora, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, eka mu karere ka EAC muri rusange. Mwe mudukurikirana muri Afrika muri rusangi, Amerika, Asia, Oceani, eka ni Burayi. Turabahaye ikaze, reka dutangure amakuru yacu tuyahera ahitwa muri groupement ya Remera. Groupement ya Remera hira haratanguye imigwano kuva isaha 8 zari saha 8 z'umutaga umunsi wejo itariki 14 niho imigwano yatangura, aho hagaragaye imbwebwe za Sarambwe RDF abasogosi zino nkotanyi zavuye mu maho plateau n'amamoye plateau ya Uvira ziramanuka ngo ziragenda zigana ahitwa Mushoro, Kingwena na Rubanga. Aha rero bagenda hose bagerageza barabe ngo ko ahantu boshobora kuronka ahantu horoshe, ahantu bofata bishobotse ngo bahashinge ngo position, kuko ama position yabo yandi menshi arageramiwe. Ndavuga kuva Uvira centre, murabona kuva kuri poro ya Karundu, muza za Makobora, mukaza Uvira centre, murabona ko baraye babakoze mwakantu kuduga maho plateau naho nyina madrone mu misozi gaharamiye Uvira, madrone abarembeje bariko baragana rero bashaka ngo barabe ko boja gushinga ikirindiro muri chefferie y'abafurero hariya muri groupement ya Remera. Amasasu yaririwe nuno munsi yazindukije ko ahitwa Mushoro, ico bita bira y'abapfiriye ku rugamba, haba ku ruhande rwa Wazalendo FARDC canke ku ruhande w'izinyeshamba ntiraja ahabona, ariko imigwano yoyo irahari, aho humvikanye amasasu
amasasu mato mato n'amasasu manini bikoho biremereye. Ibi navyo bikaba vyatumye abene gihugu bahunga. Musanzwe mubizi iyo urusasu naho hovuga rumwe rwa karashi akyongera urundi akyongera rwa gatatu, naho buri kurateka isombe utarazirunga uca ufata ugakuramwo ugakuzamwo gatemagutsa kugira urinde amagara. Abene gihugu rero kenshi no bakunda kujuragirika bahunga batazi iyo biriko birazanana niyo biriko biraja murantunga. Ugaca usanga rimwe rimwe bako bita mu minwe yizi nyeshamba y'abasogosi y'ababajenosidere inkotanyi RDF, izi ntumwa za Paul Kagame. Uko niko biri muri groupement ya Remera. Imigwano irahari ahitwa Imushoro. Tuve rero Imushoro tuze hano Fizi. Haramaziko nkuko twatanguranye hariya muri mu ntangamarara. Aramaziko ya Kutumba yakoze ku munsi wejo, aho yagaragaye avuga ijambo rikomeye cyane, ababaye n'abandi benshi bari basanzwe bafatanye urugendo bagenda guhamba. Umwe muri bo asacira sirtu abakurikiye muri runo runani rwa ubwo bita CNPCC ruyobowe na Yakutumba. Hakaba ari umukomanda rero yitavye Imana, ayitabira Imana imakobora mu rugamba rwa korwa bahuza n'inzigwebwe za Sarambwe RDF abasogosi. N'umukomanda wa base navale yarasanzwe agwanira mu mazi, akomanda bajya bagwa wazarendo bagwanira mu mazi bahurikiye muri no CNP CC. Uyu nawe akaba yitwa Nyemba Jean Marie yaritavye Imana. Rero Yakutumba kare yishikiye Fizi Centre na Baraka kugira bamushingurane iteka. Amaziko yiwe muturekuriye turaza kuyashira mu herezo y'ikiganiro kuko ni maremara amaziko muratsunge nabangana, ariko reka muri no mwanya twabesha umwanya muto dufise dushiremwo uruhande rumwe rw'amaziko murabe ukungene byari vyifashe, ukungene bareko barazika uwo mugenerale Nyemba. On a un bêta bien. Un bêta bien. Go. Kamati hivi pembeni kule. Kule ngeuke. Kule joto za shushe ngambo mwa. Shusha kule mbele. Kule mbele kule. Panua miguu. Na mwana nikukuze na kupokea mbali mema baba yangu. Na kuondoka sababu za kaburi. Ndio. Sisi hatuna maneno mengi tutazungumza. Nadhani komanda Nyemba anatuacha. Nyemba Jean Marie yeye ndio komanda wa base navale ya kwetu ya CNPCC, na alikufa ndani ya kazi ya vita, alikufa iko anapambana. Alafu leo tunasema kama parmi les héros benye banatetea hii nchi, Anyemba pia iko miongoni mwa wa héros ambao wanatetea hii nchi. Na leo hii tunamuita ni General Anyemba, ndio grade ambayo leo tunamuzika nayo, anakuwa General Anyemba, ndio grade tunamuzika naye, grade honorifique. Kwa hiyo watu wote wenye kuwa hapa tunasema kama huyu ni ndugu yetu, basi tunamuacha katika nyumba yake ya mwisho, na Mungu azidi kubariki mambo yote ingine ile inayosalia. Asante sana.
Yes, reka dufate kano kanya kanongera karahagije ariko video yose turaza kuyishira ku iherezo rya kino kiganiro nimba ataco bibatwaye. Rero mu ncamake nta usangira no utabega kandi nakababaro kenshi muri Wazalendo bahurikiye muri no runani rwa CNPC CC rurongowe na generale ya Kutumba. Biruko inyuma yifuba gufuba niteka uno mu komanda Nyemba Jean-Marie ya Kutumba yaciye atanga itegeko ryo gukura utubariyeri twose tw'abawazalendo bagiye barishingira kugira batoze ngo imisoro nkuko bigombera canke ngo amakori. Ya Kutumba yaciye atanga itegeko ryo kubikura avuga ati ibi birateza n'uruhagarara na kare nta wabahaye iryo tegeko, nimba arico mushaka murazotubwira. Ibi bikaba vyabaye rero iyo muri Fizi centre ugana Baraka. Ya Kutumba kandi akaba yatanze marufuku arongera atanga na ultimatum aravuga ati mbo yasaruwemerera abene igihugu avuga ati turizera neza ko mu masaha 72 tuzoba tugeze Uvira kandi avec 6 uko niko Ya Kutumba yavuze kumbonegira rafise plan stratégique canke plan d'attaque bariko barerabora, ariko aya na majambo ya Kutumba sa majambo yiwanje niko Ya Kutumba yashikirije ijambo avuga. Tuvuye rero hiyo muri Fizi reka tuze ahitwa Ituri. Muri Ituri ntivyoroshe cyane. Ituri musanzwe amonzi ko ari ikiroberi citwa ADF kandi hari muri Ituri ni muri atwari hagufi ya Uganda. Musanzwe munzi ko hari abasirikare ba FRDC babikora neza ariko bakaba bafatikanyije na EPDF igisirikare ca Uganda hamwe n'abazungu ba MONUSCO nimba ntihenze. Rero ico kiroberi kiri hariya ca ADF carateye giturumbuka ikambi imwe mu makambi ya ibirindiro bimwe mu birindiro vya FRDC, hanyuma hapfa aba FRDC 14. Aba FRDC 14 nibo bitavye Imana muri ico gitero ca Gitumo ca giturumbuka, hapfa n'abasivile 6 bose hamwe n'abantu 200. Rero aba nabo bakoze ico gikorwa, ababicanyize inkozi z'ibibi bakaba nubu ngo babirukanze ko bagaca banyikira mu mashamba ahanamiye iyo micungararo hiyo muri Ituri, ariko ngo barizeza neza ko biza kurangira neza, ariko nuko nyene biba biri uno munsi nababwiye kandi nkomeza kubabwira ko nta usangira n'utabega kandi sinoja ngaho ngo ndababwira amakuru ndabahisha ukuri. Je nababwiye ko amakuru ntafitiye fact canke ngo nje ngaho mvuga amakuru atariyo ntaco bimaze. Nuko biri hariya Ituri ari imwe mu birindiro vya FRDC yatewe Gitumo, hava aba FRDC 14 n'abasivile 6 uko nuko biri muri Ituri. Iruhande ya Ituri turaza tugaruke rero ahantu hitwa Makobora. Naho nyene harashwe ibisasu 12. Harashwe ibisasu 12 vya drone zateye ibibombe 12 imakobora. Ngo bigi vyagenze gute? Inyuma yaho bamaze gutera aha kuri poro ya Karundu bagatera inzu yari kirakorerwamwe amanama yitwa Nganda, aho bakongomani bita Nganda naho bikunda kuba rakabare hano Bujumbura canke Burundi bikunda kumva ngo Nganda relax. Kenshi Nganda ni terme ni izina bitirira ahantu kenshi aba hari n'ubunwero. Aho rero muri Nganda niho mwabonye iryanzu irisakaje, iryanzu iri bombarde, aho amasanamu mwamwerekana abantu bacitsemwo kubiri, abandi batagira ibihimba, abandi bataboneka mu maso, ariko ico tuzi ko coco nuko hapfiriyemwo abayobozi benshi. Turaza tubigaruke kinyuma yaha Makobora. Rero izimbwebwe za Sarambwe nababwiye mwishe imbwebwe za Sarambwe umwe canke babiri bategezwe kuca bakora iki kuko cyo kuyihora swate bakarigota abasivile bakabakerera bakabicisha imihini bakabica nabi gusa mu nzira iteye ishishi n'inzira iteye isesemwe kubona murambabarira nkoresha ino terme bakabicaga vy'agashinyaguro, ariko rero ubuhoho ntibakoze ivyo kuko ntibashoboye gushikayo, bace barondera hagufi yaho hantu bakorewe ivyo, baca bavuga ati nta handi reka natwe twihore mu basivile, baca batera ibisasu 12
ibisasu 12 babiteye makobora. Amadega murumva ko ari menshi naho ico bita bela amabila siritere ataragaragara ngo tumenye hapfu ya bene gihugu bangana gute bo vyahitanye na bamwe mu bawazarendo canke mu FRDC, ariko bavizionye des zones d'enseignement peuple zirimwe bene gihugu benshi, kuko bobo muri Kongo nta mukongomani numwe waba arimwo, naho bivugisha ngo n'abakongomani oya namba ni RDF ni nkotanyi n'abasogosi n'abanyarwanda, nkuko Paul Kagame yabivuze ubu ariko ari yambura agashambara. Nababwiye ko inkende uko iduga hejuru niko ikomeza kugaragaza ubwambure, kandi bakavuga ati ngo agafutu k'inkoko ukerekwa n'umuyaga. Paul Kagame rero urabitswe aheruka kuvuga ijambo avuga ati ikibazo si M23, ikibazo si Tshisekedi, ikibazo ni ubutaka bwacu bwagiwe bwahawe nk'ibisigi leta ya Kongo RDC. Uko rero niko biri, nta kigongo kirimwo, bace batera ibisaso 12 kugira bihore. Nishavu ryinshi ahari mu gihe tutaramenya neza abayobozi ba AFC M23 bapfiriye ikarundu. Reka neza kuko amakuru namwe inkuru nimwe vyavuye ikarundu bija makobora, ariko nahereye inyuma kuri makobora kugira tugende ikarundu mwumva ukungena ibintu vyifashe. Aha rero kuri Paul y'Ikarundu aya makuru kuva ku munsi wejo arahari, ariko je ntaco nayibwa yavuge ko, kuko nari ngiriko ndaraba ko nomenya aba personalite, nomenya abantu bari muri yo nama neza na neza, kuko kumenya ko aba officier bagira ku 23 harimwo abasirikare b'u Rwanda 7 bari baje muri yo nama. Ivyo byo bivugwa na makuru menshi n'ibimenyesha makuru bimwe vyo mu Rwanda bisanzwe bidashigikiye ubuyobozi bwa Kagame, ariko ibishigikiye Paul Kagame vyose nta numwe ariko aravuga ko hapfuye aba officier 23 harimo abasirikare b'u Rwanda neza na neza RDF bambaye inyenyeri za RDF, impuzu za RDF bagera kundwi. Ariko jewe naye natevye kuyavuga no kuyabashikiriza, suko ntari ndayafise ahubwo narindindiriye menye neza na neza abari barimwo ninde, kuko hari ibihuha byinshi bivuga ngo Joseph Kabila niyo yoba yarari, uyu Hippolyte Kanambe ngo Wiringoma niyo yoba yarari, n'abandi benshi bagenda batandukanye. Ariko umwe mu bumaze kumenya yarahari n'umuyobozi baga bita mu Kinyarwanda ngo meya, no muri Kongo ngira niko basigaye babita ngo meya, umwe mu bayobozi ba Uvira hajya habarizwa izi mbebwe za Sarambwe arimwo mu bapfiriye muri iyo nzu atagukekeranya. Ikindi rero gihari biragoye kumenya ibiziga by'abari barimo canka abantu bari barimwo, kubera baciye bahaserikra ngo baca babwira bene gihugu ko babujijwe kuva ku munsi wejo biba gushika no mango ndiko ndakora kino kiganiro. Nta mwene gihugu numwe yemerewe kuhashika no kuhegera gufotora no kugira ikindi gikorwa kacaye cyose, ahubwo bafashe umuntu w'umusore wewe baba bamutwaye swate bakoreka ko bamufunze bamuboshe budege, ariko murumva barinda batera amabombe 12 mu gisivile mu kinyagihugu uyo wewe bafatira ngaho, ntibiba bivyoroshe. Nico gituma haro message abawazarendo batanze na FRDC baravuga ati izina musore, izina mugabo, izina nkumi wese ufise imbaraga ushoboye kwikorera inkoho uri muri iyo micungararo, muri uno mwanya bagifise ishavu, muri uno mwanya hakiriho tension, ngo ni mukinjure bave muri uwo burere, kuko izi mbwebwe za Sarambwe nama nababwiye iyo babakozemwe akazi babacucumye, iyo babahondaguye neza sawa birangira bagiye mu bene gihugu bakabirara bakabakerera. Ntihaga muhora mubona abadamu babasambanije bakabacumita ivyo babacumita, abigeme abasore bose barajaniranye ntibaba bakiraba, baba bafise umujinya mwinshi, bafise ishavu ryinshi cyane rirenze. Nico gituma message ya Wazarendo iri muri audio, bikunze ku mwanya udukundira turashe kuyishiramwo, ariko ni ndende cyane vraiment ntitwoshiramwo iyi audio ya Wazarendo na FRDC, twongere dushiremwo na anterema yuyu Nyemba Jean Marie kwiherezo. Reka duhitemwo kimwe dushiremwo iyo anterema, hanyuma iyo audio bibaye ngombwa muri iki kiganiro muraza kwandika muri commentaire tukoze ikindi kiganiro tuyibashiriremwo. Ariko ubutumwa nubwo nyene ndababwiye nta kintu kiri special kirimwo, bababwiye ni mwirinde kubegera, ni mwirinde kuba porta soutien, kubaha soutien yo yose, kuko birangira uhejeje kubaha nimba ari inzira bakubajije ubereka, uhejeje kwibereka baca bakwica kugira ntugende kuvuga aho baciye. Iyo niyo message
message irimwo niniya ni mubirinde ni mwirinde kwegera muri utwo duce baburiyemwe abantu kuko ishavu bafise ni ginshi gusa rero turacarindiriye tumenye Wiringoma niyo yarari canke Joseph Kabila niyo yarari canke undi muntu ariko je kubganje ku manalize nakoze nta Joseph Kabila yo bayavuye yarari nkuko twabonye Corneille Nanga muhamagarira Goma ngo ave Goma abatarukiye Uvira sindavyibaza kandi uravye kungene Wazalendo bari a 5 km nkuko babitangaje ya Uvira centre sinumva ko neza na neza boriska bose kuja kwirundaniriza muri irya nzu harimwo cane Joseph Kabila Corneille Nanga ashe kuba yararimwo ntuze nako murantunga Wiringoma arashe kuba yararimwo kuko urana ko abari kuri terrain iruhande ya Sultan Makenga na Wiringoma abari mu ba coordinateur kuri terrain cyane mu bajejwe ibintu vya technique yari kuri terrain ashe kuba yararimwo bariko bariga neza na neza kuko murumva ko baraba officier 23 ntituzi ko Makenga batarimwo ariko Joseph Kabila wewe sinumva ko muri urya mwanya Corneille Nanga yaramuhamagaye atagiye n'indege ko baravuye iyava agaca mu Rwanda agaca Goma Bukavu uko kose biri nahari bo bahafise urugendo ugenda iminsi 3 ngo uzobe ngushitseyo niko je ndavyibaza ariko sinibaza neza ko yofata iyo risk yo kuva Goma akaja muri Uvira atazi neza na neza kandi mu gihe azi neza na neza nako ko Uvira itarimwo imbwebwe za Sarambwe yose Uvira ibafise niyo Uvira nyene bagaragaza ako gasantre n'ahandi ahasigaye mu misozi naho handi hose uguma wumva bapfira harimo Wazalendo na FRDC numva rero ko Joseph Kabila yafata uyu Hippolyte Kanambe yari gufata risk zo kuja muri yo nama akaba naho yararimwo niyo nzira nuko nyene ni rest in peace ariko abene gihugu wa Kongo bazoba baruhutse je ndavuga hoba harimo Wiringoma gusa naho nyene ntivyoroshe ku ruhande rwa AFC M23 naho bigaragara ko Wiringoma yarasigaye atavuga rumwe n'aba bagabo mwarumvise audio ivugwa kari yiwe ababwira kubijanye no kungene bishe ba paruku n'ibindi byinshi basanzwe bakora vy'amacakubiri bitameze neza babahenda ngo babahenze kwa nakana byinshi bya audio mwarayumvise ariko hakaba harimo nabandi basumba nabandi benshi biyongera kuri Wiringoma na Joseph Kabila biranashoye gushika ko no Joseph Kabila yo yari yamaze gushikayo ariko bakaba barimwo ni ouf do soulagement kandi turakeje umupilote turakeje umuntu yararongoye iyo drone endamugirire salute kuko aba officier 23 nukuri nibara ku mutemere n'uruhombo runini ku ruhande rw'izimbwebwe za Sarambwe kandi si bishasha basanzwe bariko baragwa ama ambush ama ambiscade y'agasakisaki rero reka ndeke kubicisha amajambo nkuko nabibemereye na Free Podcast ivatamwebwe sinzohakaguruka ngo natse kamera nzi neza ko ntafise fact nzore ku munsi wose urengane gushika naho ndonderera ndonkeraho fact rero ko ngire ko ndabike banura kugira ndabashiremo ino reresi y'ukungene Antelema yagenze hanyuma turaza gusubira tuzanye amakuru ya Kampala uko vyifashe muri no mwanya nta makuru turaronka ariko ico tuzi neza mumbabarire gato imbere ko shiramo ino video ya Antelema reka dushiremwo video y'ukungene baraye barapatruya abasirikare ba Museveni mwijoro ryose baraye bari maso umurongo isheni reka dushiremwo video muri no mwanya ndiko ndavuga hano muyibone hanyuma mutse kugira umunsi mwiza rero mugume muri ku murongo hama namwe mutaragira subscribe ndabahamagarira kufyonda ngaho hepfo ku gakengeri karamura gafyonda ko rimwe hama mukagafyonda kijya kabiri mugaca mu active aho hantu hari handitse active toute notification kugira haba ikiganiro ca live canke ikiganiro dukora hama tukagishirako haba iki short video tumwe duto tumara umunota umwe canke amasegonde byose bibashikire hakiri kare mwarahezagiwe mugire aho muba mubahwe ciao ciao Nawe
endelea kutukuza jina lako, maana matendo yako ni makuu. Bwana wa majeshi, hakuna Mungu mwingine. Uendelee kushuka na kuzunguka na kutawala kila mahali, ufalme. Asante kiongozi wetu kwa sababu utakuwa pamoja nasi katika mambo yote, kupitia jina la Yesu Mwokozi tunaomba hivyo. Amen. Tawala Baba, hilo kaburi litawale Bwana Yesu, litawale patakapokwenda baba yangu, patawale aje baba yake bila watu kuzika baba yangu. Wewe baba yangu Jamari, Jamari unaenda wewe, unapata premier peke, sasa unaenda wapi? Unaenda wapi? Unasemanga wewe unapata premier peke, unaenda wapi? Dunia maua Bwana yakati. Osa, porte, arme. Dem trois, gauche. Oh, centre, pour la vie présentez, arme. Coro, tel. Mutulie kwanza kidogo. Watu wasishtuke kwanza. Na asili ya kijeshi lazima huyu mpigwe risasi nyingi. Watu wakisikia risasi wasione kwamba zingine ni kitu kingine. Waelewe kwamba ni seremoni inaendelea. Tulikuja hapa, hakuna soda mwenye atapiga masasi ikwe busiku, ikwe saa gani. Tatu tunapiga masasi mbili hapa, kusema oh njoo vile banapiga masasi. Hii tunapenda kuonyesha tofauti. Hatuko hapa je tupiga masasi mumugini. Tukisikia risasi leo inalia mumugini, tutakufunga tunapeleka kwa auditora. Serré derrière. Serré derrière. On a un bêta bien. Un bêta bien. Non. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Basoda msuwe kwa wapi? Basoda. Basoda baibana hii kwa baba officers. Moya ole obi hiyo. Ona pale kufinga hii bana bana presenter ndugu. Bona hii. Mtu itaenda wapi?
Kamati hivi pembeni kule. Kule ngeuke. Kule joto shusha ngambo mwa. Shusha kule mbele, kule mbele kule. Panua migulu Hermos. Komanda Hermos panua migulu. Oh bana, ndio iko. Hapo kulema kolo bino, hapo kulema kolo, hapo ashindeti. Akibienda vile vingine wakolo na kulana lo wanja. Wame kolo kwa hivi amma. Kama kulikuwa nini? Haya wewe. Asinga manga kwanza mwana inobi zile kula kumigula tena tikati inampira bali nila ndio wetu timu muungano mutela tikati mzuri uliola mbele sawa bana banjua Bona vile wanaweza kukumba serikali mimi ni watu watetu mimi komande makamisa bolongwa kana volontaire mwanangu kusimama wote kama hii fungola nzela hapa hii ni presenter ni kusaidia a volontaire sawa hii ya kupusa ya wewe mni kabebe mundu wewe mni presenter oh sant porte arme Dépassez en avant, marchez. Dépassez en avant, marchez. Au centre, présentez, armée. Kulingana na sheria tunataka kiongozi komanda force SNPCC aweze kumshindikiza kamanda wake na shada la maua. Na mwana alikukuza na kupokea bali sema baba yangu akuondoleka sababu za kaburi. Ndio, sisi hatuna maneno mengi tutazungumza. Nadhani komanda Nyemba anatuacha. Nyemba Jamari yeye ndio komanda wa base navale ya kwetu ya CNPCC na alikufa ndani ya kazi ya vita, alikufa iko anapambana. Alafu leo tunasema kama parmi les héros benye banatetea hii nchi, Anyemba pia iko miongoni mwa wa héros ambao wanatetea hii nchi. Na leo hii tunamuita ni General Anyemba, ndio grade ambayo leo tunamuzika nayo. Anakuwa General Anyemba, ndio grade tunamuzika naye, grade honorifique. Kwa hiyo watu wote wenye kuwa hapa tunasema kama huyu ni ndugu yetu, basi tunamuacha katika nyumba yake ya mwisho, na Mungu azidi kubariki mambo yote ingine ile inayosalia. Asante sana. Ndio tunaalika, hakuna neno lingine ya kusema, nadhani maneno tumemaliza yote kule chini.
Kinachosalia hapa ni maombi ya mchungaji pia tena aweze kushindikiza mwili wa ndugu kwa maombi. Na pia kutokuwa administrateur du territoire eko na neno atambia population juu ya programu zingine zenye zitafata paske najua ka population inaweza kuwa na besoin kusikia neno fulani. Ndio. Programu yote iko kwa administrateur du territoire atabaambia vile programu itakuwa.